Reka subire ndabahe ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo mw'iri joro, hakaba rero na cyane ari amakuru haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Iri joro ribaye ijoro ry'amagume mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye inkuru iteye ubwoba na cyane rero iriko iravuga ko hoba hari imigwi yitwaje urwanisho yamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, nkuko amakuru atangwa n'uhagarariye igisirikare cy'u Burundi ariwe Prime Niyongabo. Gusa kandi amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko kuri ubu ngubu Prime Niyongabo nawe yoba yahamagaje abasirikare ngo bacunge ku mipaka kubera yuko mw'iri joro ibintu bishobora kuba bibi cyane bivanye nuko ibiriko biraba mw'iri joro biteye ubwoba. Turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido, ese ivyo biriko biraterwa niki, turaza kubibashikiriza byose ku buryo bw'idonido uko vyakabaye. Ico musabwa no kubanza mukaba abambere uko gufyonda suivre pakataje ndetse na sabone kugira ngo tuze turabana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri chaîne yanyu imwe Rudende Isange TV. Chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero turaza no kurabira hamwe mu yandi makuru yose kubiri biravugwa mw'iri joro, byose turaza kubibashikiriza uko vyakabaye. Ico musabwa gusa no kuba hafi y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende Isange TV. Chaîne ibiriko irabashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba kandi bigezwe ko mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu na cyane rero hakaba ari amakuru agiye gutangura mu gisata c'umutekano, aho kuri ubu ngubu ibintu bitifashe neza ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko imirwano yabandanije yiyongera ku mbibe igihugu kibanye ca Kongo gihana n'u Burundi, ndetse imirwi yitwaje urwanisho kuri ubu ngubu iriko irarasa amasasu abanyagihugu na cyane batuye mu bice vya Gitega na za Cibitoke ndetse no mu Rugombo bariko baratabaza bavuga ko kuri ubu ngubu umutekano wasubiye guhungabana. Mu gihe kandi mu masaha ya kare hafi mu masaha ya za saha zine humvikanye amasase ateye ubwoba yariko araraswa mu bice bitandukanye ngaha mu Cibitoke ndetse no mu micungararo yaho hose. Ibintu rero byaje gutera ubwoba abanyagihugu kuri ubu ngubu bakaba ariko baratabaza bavuga ko kuri ubu ngubu batekewe n'ubwoba, banavuga ko ndetse kuri ubu ngubu ngo badashobora kuryama nk'uko bari basanzwe kubera yuko umutekano utifashe neza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko ku buryo bw'idonido tubandanye tuyibashikiriza, maze turabira hamwe ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi ubwo ibintu bitifashe neza. Mu gihe kandi ibiriko biravuga ko hoba hari umugwi witwaje urwanisho umaze kujabuka uruzi rwa Rusizi kandi ufise intumbero yo gushika mu gisagara ca Bujumbura. Reka tunyarukire mu ukimenyesha makuru ca ejo heza, turabire hamwe gakuru ko kugenekerezo rya 19 mu nyonyo uyu mwaka, aho gafise umutwe ugira uti inganza bisiga umwami w'inyoni zose. Inganza bisiga umwami w'inyoni zose ni inyoni ikunze kuboneka mu gihugu ca Tanzania, aho hakiri amashamba manini ndetse no mu Burundi hariho ibice bimwe by'igihugu ikibonekamo, ariko kandi abaho bahembera abaho bahambere barayizi cyane. Iyo nyoni rero uyiravye ubuto bwayo ntiwokwibajije ko yoganza ibisiga nk'uko izina ryayo rivyivugira. Guhera ku nkona, sakabaka, ibisiga, ubuca ndetse n'izindi nk'izo zose iyo ngo biyibonye birahungabana. Iyo ishatse kwihagarara ko yahenzwe n'ubunini bwayo ikagerageza kwitega iyo nyoni nto yasiga amoya. Wohora uraba intambara y'iyo nyoni ntawo iriko iramongora inkona yahora yiyita umwami w'ikirere itarahura n'umwami w'inyoni zose. Yavuze ko ikosa rinini abasi biwe bakoze
ryari iryo kumwinjiza ibohero rikuru rya Mpimba kuko ngo bari bahejeje kumuha urubuga rwagutse yateguriyemwo intambara simusiga abatari bake mu bansi biwe bayiguyemo. Mpimba ku banyabyaha ni ibohero, ariko kandi ku muntu w'intungane zarengamiyijwe ni ikibanza cyo gukarihizwamo ubwenge. Benshi mu bamutinya bariranguje amacupa y'injabuka bibwira ko bamuhambye. Ariko kandi iyo utarabona imva y'umugabo wanka, ntuzoze uricara wisanzije wibwira ko watsinze ruraye. Iyo Mpimba nyene yarongeye imuha inshuti nyinshi zahavuye zimubera abasangirangendo mu rugamba rurerure yariko arategura. Umwaka havugwa iby'idosiye rya Akiliba Onde, umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi, yavuga ko afise ivyemezo vy'uko hariho insorensore ziyita imbonerakure nkuru nziza yarungitswe muri Kongo kwigishwa ubwicanyi n'umuhari FDLR wagirizwa ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, kugira izo soresore zizoce ziza guhonya abarundi batavuga rumwe na nkuru nziza. Yaratawe mu mvuto kugira ngo bamuzimvye. Amaze gushika mu ibohero, Hussein Rajab yarateguye uko ngo bonana kugira ngo bayage. Bamaze kuburana, Rajab nk'umunyepolitike yaramusabye ngo amwereke ivyo vyagiriji, avuga ko ashaka gutsindisha ubutegetsi bwa nkuru nziza. Umushingantahe utanka nawe aramwereka amashusho 4 foto vy'ukuri yerekana ko imisore y'abarundi biyita imbonerakure bari muri ako gace ka Kibira Onde muri Kongo, kandi ngo bariko barigishwa ivya gisirikare. Uwo aharanira agateka kazina muntu niho yabwira Hussein Rajab ko kugira ayo mashusho aboneke hakoreshejwe uburyo bwinshi, ngo buharurwa mu bihumbi by'amadolari, bikozwe na bamwe mu bazungu bakomeye mu bihugu vya Buraya. Ico kandi uwo mushingantahe yaramaze kwerekana amashusho 2 gusa, ariyo yavugije induru mu binyamakuru vyo mu Burundi n'ivyo mu mahanga. Akaba kandi yavuga ko ayandi 2 asigaye azoyerekana imbere y'ubutungane kugira ngo ubutegetsi bwa nkuru nziza bushengezwe kubona utegura ubwicanyi ku banyagihugu babwo. Kubw'uwo mushingantahe nabo bakorana mu Burundi ndetse no mu makungu babona ko iyo ariyo nzira irashe yo gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza. Mbere kubw'umutima mwiza w'uwo mushingantahe mu rugamba rwiwe rwo guharanira agateka kazina muntu, yarigeze gukurikirana dosiye ya Hussein Rajab, ariko asanga iremereye cyane. Ariko kandi yasumbye benshi mu biyita ko baharanira agateka kazina muntu mu Burundi, bo batigeze bacisha mu kanwa iyo dosiye kuko bari bamwanka urunuka. Umushingantahe kubw'umutima mwiza wiwe yaciye yizeza Hussein Rajab ko nibamara gutsinda hasi inkuru nziza azokora ibishoboka byose Rajab nawe asohorwe ibohero. Niho Rajab yaca abwira wa mushingantahe ko nawe afise akantu agira amwereke. Aca atuma ko telefone yiwe yo mu bwoko bwa iPad. Bamaze kuyizana, Hussein Rajab yereka wa mushingantahe amasanamu canke se video arenga 100 hamwe ndetse n'amashusho photos zirenga 200, byose byerekana neza ivyo ariko bibera muri Kiliba Onde ndetse n'abariko barabitegura. Wa mushingantahe kandi yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, abaza Rajab aho yakuye ivyo bintu n'ingene yabironse, yisunze uburyo n'iminsi vyatwaye we n'abo bari kumwe kugira ngo baronke utwo dushusho 4. Niho kandi Hussein Rajab yamufata ku rutugu amubwira ko mu Burundi hariho abagabo
bafise amaboko akomeye, ati benshi mwibaza ko kuba nicaye ngaha ntavugira ku maradiyo n'imbonanesha kure mutanyumva nk'abandi ngo birirwa barabika ko inguvu zanje zaheze. Ndacari kandi l'homme fort wa systeme, iryo mvuze riracafise agaciro mu gihugu gitwawe na CNDD-FDD. Raporo za Kibira Onde zica iwanje imbere yuko zishikira uwabatumye, kandi mwibaza ko ari we atwara igihugu. Wa mushinga ntahe aca arahaguruka ati Mutama, ku byo mbonye ingo tugende tuguhe igihugu, kuko bwa bundi ni wewe ukwiye irya ntebe. Hussein Rajab ati si uko bigenda, hariho indinganizo vyisunga, bitware buhoro buhoro ntiharagera, hariho ibikorwa byinshi bitarava mu nzira. Bivugwa ko Hussein Rajab yari amaze kwihweza kenshi uwo mushinga ntahe kuva imbere ya 1993, amubonamwo ubutwari budasanzwe. Yabona kandi ko hari ico yofasha mu buzima bw'igihugu. Iyo dosiye ya Kibira Onde yabaye nk'imbarutso yo kugira ngo bashobore kubonana, maze Rajab amwereke intumbero y'ukuri y'urugamba. Nta kindi kibanza rero bari guhuriramwo atari ibohero rya Mpimba, nk'uko vyagenze no ku bandi benshi. Nk'uko no ku bandi vyagenze, haciye hategurwa isekeza ryo gusaba irekurwa ry'uwo mushinga ntahe, maze ibihangange byo muri systeme navyo vyereka Nkurunziza ko uwo muntu ari ngombwa arekurwe, kuko amakungu yabaremereye kandi basanzwe bafise ibindi bibazo bitaboroheye. Bukeye kabiri arataha aja ku kivi. Amaze gusohoka ibohero, Hussein Rajab yariyegereje uwundi mushinga ntahe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Ni inyuma y'aho Hussein Rajab atohoreje agasanga ivyavugwa kuri uwo muntu vy'uko ari umunyamacakubiri, ruhebwa kwari kumwambika ibara. Yamugomwe ko ari mu Barundi b'icabwenge bipfuza ibihinduka mu gihugu, ariko kandi inzira yariko aracamwo itariyo, niko kumuha umuco. Mu vyo bapfunditse harimwo ko Rajab azoza aramuha inkuru zidasanzwe z'ubutegetsi kugira azitegure neza, azicishe mu bimenyeshamakuru vyiwe vyakunda gucishwamo inkuru. Mu vyo Rajab yamwemereye harimwo kumugira umwe mu Barundi akurikiranwa cane ku bijanye n'amakuru y'u Burundi, kuko azoba atanga inkuru atahandi wozisanga. Ivyo vyabaye inyuma y'aho habaye kandi kutumvikana hagati ya Hussein Rajab n'ikimenyeshamakuru co mu Burundi cahoze gitanga amakuru adasanzwe y'abahawe, ndetse bahawe na Hussein Rajab bwiwe, bituma ico kimenyeshamakuru camamara mu Burundi ndetse no mu makungu. Mu nteguro ziwe, Hussein Rajab yashaka ko abarongoye ico kinyamakuru nibamara gukomera kubwo ayo makuru adasanzwe abaha, maze amakungu akabatumako ngo bazoca baja kuvuga ubutumwa Rajab yashaka guha amakungu kugira atahure ibiriko bibera mu Burundi, maze hatangwe uruhusha rwo kunoba Nkurunziza bikozwe n'abagabo. Ntivyatevye indongozi nkuru z'ico kimenyeshamakuru zimaze gukomera kubwo ayo makuru zitangura guhabwa ijambo mu makungu, hagutwara ubutumwa bahawe na Hussein Rajab, baca bavuga ivyo batumwe nabo bitwa ko basangiye amazuru. Hakubwira amakungu ko izo nkuru bazihabwa na Hussein Rajab nk'umushoboye byose gushikira Nkurunziza vyaroshe, ngo bo bivugiye ko ari bo bazironderera, kuko ngo bafise amaso n'amatwi mu butegetsi. Amakungu nayo amaze kumva abiyita ko boshikira Nkurunziza, yaciye abasuka ko umuganda w'uburyo kugira ngo bakomeze urugamba.
hakuba kandi urugamba rw'abarundi bose ruca ruba urugamba rwo kudandaza inkuru zigenewe gutabara abarundi. Bamwe muri izo ndongozi bahavuye berurira Hussein Rajab ko atari we akomeye ahubwo ari bo bakomeye kuko ari bo bamuhaye aho acisha ivyiyumviro vyiwe. Nawe nta kindi yakoze, yaciye ahagarika imigenderanire n'ico kimenyeshamakuru. Erega ca kimenyeshamakuru kimaze kubura izo nkuru caciye gitangura kwibagirwa. Abahora bacizeye ko gitanga amakuru amakuru yo kiza amakuru meza, abarundi bose basanga gisigaye gihengamiye ku bwoko bumwe, kikaba kandi kiraguye ubugarame. Bamwe mu banyamakuru baco batashimishijwe n'iyo ngendo y'izo ndongozi yo kubahuka Hussein Rajab kandi ari we soko rikomeye bari bafise, baciye biyonjorora barakivamwo. Ya makungu nayo yahavuye amenya ukuri nayo aca ahagarika nibwo nyene abo bamenyeshamakuru baciye biyonjorora bava muri ico kimenyeshamakuru, na cane cane ko bari bamaze kubona ivyariko birakorwa bitabereye. Nk'uko amakuru n'ubundi hatangwa, niho kandi yategura urugendo mu makungu nyene Hussein Rajab kugira ngo aje guhinyuza ko wa muntu ivyo avuga ari vyo. Agezeyo Rajab yaracishijemwo ko ari we aha amakuru wa muntu kugira yumve ko amakungu hari ico abiziko. Bamwamiriye kure bamubwira ko uwo muntu afise inzira ziwe zibanga kuramwa amakuru mu bakozi b'igendereza yemewe y'ihembera, kandi akoresha uburyo bwinshi, arico gituma bemeye kumufata mu mugongo. N'akabaro kenshi Hussein Rajab abwira abo banyamahanga ko kuva uwo mwanya ahagaritse guha amakuru uwo muntu. Inyuma yaho nihagira inkuru n'imwe isubira kubazanira bace bamenya ko Rajab atari umugabo. Iminsi yaragiye, ba banyamahanga baguma babaza wa muntu ko atazindi nkuru araronka, nawe abaza Rajab ko ataco afise amuha ku makungu kuko amakungu ariko arabimusaba. Rajab nawe amwishura ko abahora bamuha amakuru nkuru nziza yabikwetse baca baba arabangira. Iminsi imaze kuba myinshi, wa muntu ata nkuru aronka, b'abanyamahanga bahavuye batahura ko yari yababeshe. Nawe yahavuye amenya ko yahinyutse, arasaba imbabazi. Yarerekanye ko ubwo buryo amakungu yamuhaye bwakoreshejwe mu gutabara bamwe mu Barundi bakuwe mu gihugu bariko barabahirwa n'ubutegetsi. Ariko kandi Hussein Rajab aramusigurira ko arya makuru afise uburemere gusumba ubwo buryo, kuko intumbero si yo gutabara abarundi bake, ahubwo bashaka gutabara abarundi bose muri rusange atakurobanura. Imbabazi amaze kuzimuha, yaciye asubizwa ku kivi gushika n'ubu arakurikiranwa cane kuko ahabwa amakuru abandi batararonka. Ubutegetsi bwa Nkurunziza sisiteme yakoresha amashusho n'amasanamu ikayaha ibimenyeshamakuru kugira ngo biyakwiragize maze bamwereke ko bamufise. Ariko kandi uwo munsi naho ariho wagira ko ubutegetsi bugayagoye, niho atamakuru apfa gusohoka. Ni benshi barondeje amashusho n'amasanamu y'ikiziga ca Nkurunziza barayabura, abandi bararondeje ayerekana Bunyoni barabura. Suko atabihari, nuko ahubwo sisiteme idashatse kubija ahabona. Umwe mu banyapolitike bakomeye arongoye umugambwe utavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD mu myaka 2 iheze yaritavye Imana. Inama ya Hussein Rajab
yabereye mu izinga rya Zanzibar. Ivyo babonye muri iyo nama kabaye agahomeramunwa. Yahasanze zimwe mu ndongozi zikomeye z'umugambwe Chama cha Mapinduzi zicaranye na bamwe mu batavuga rumwe nayo kandi bakomeye cyane rwose aho muri Tanzania bariko barayaga nk'abadasanganywe. Inama iheze Hussein Rajab yarabonye ko uwo munyepolitike byamugoye gutahura, niho yamubwira ko kugira ngo azomenye ko ubutegetsi runaka bukomeye ari uko ubwabwo burarema abatavuga rumwe nabwo kandi bakomeye, bagahanahana ivyiyumviro ndetse bagahangana, intambara zikaduka ariko kandi bazinanye ku bwenge buhanitse. Uwo munyepolitike yari yajanyeyo n'abandi banyepolitike b'abarundi bakorera mu mahanga. Niho Rajab yababwira ko iyo shusho ariyo ashaka ko izanwa mu Burundi, ariko kandi akababwira ko kugira ngo bayihashikane ari uko bagomba gukorera hamwe. Ivyo rero ni zimwe mu ntahe twari dufise zikimenyesha amakuru Ejo Heza cyo kuri uyu munsi. Reka tube tuyasozera ngaha amakuru yacu, tuza gusubira n'ubundi mu makuru araza kuba agezweho kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane nk'urudende ya Isanga TV.